nguko uko muri iyi si kuva kera abafise ububasha bashobora kwama bagomba kugira abandi, kubuza abandi bariko barakora ubutumwa bwabo bwiza kuvuga no kubandanya bakora ibyiza, kugira ngo ububasha bwawe ntibuhave bukuvako, aho nawe wokoze nkabo cyangwa ukabarusha, kugira ngo abantu baguhitemwo kuko warushije abandi gukora ibyiza. Muca mutegera ko kwaka abantu uburenganzira bwo kuba bakivuga no kuba bakigira icyo bakora ataho bitandukaniye no kubapfunga. Ubujije umuntu kuba akivuga no kugira icyo akora, naho atabarashika muri za mpome zine uba wamaze kumupfunga. Aha ariko ikibazo tubwirije kuza turibaza twese mu byo dukora ni iki? None iyo tubyifashemo gutyo hari inyungu bizanira abo dushinzwe canke riho turabahombya? Ku batabizi, mu gihe Perezida Cyprien Ntaryamira nyenecubahiro yagenwa ngo atware igihugu, twari mu kaga kuko hari harabaye nyene abantu bari bishizemwo ko ari bo bonyene bashoboye kandi babwirizwa gutwara gushika ku muhero w'isi, ku buryo hagize abatari muri bo bavyura umutwe ngo nabo bagomba gutwara, baca babacinyiza no kumena umutwe bakawumena. Perezida Melchior Ndadaye nico yari yanse, ati nta mwana n'ikinono, umwe wese naronka amahirwe angana n'ay'abandi. Murazi ko yahavuye abizira. N'uyu Perezida Cyprien Ntaryamira rero bari basangiye urwo rugamba bw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa, abarenganywa. Yari umuntu yitonda, murabizi, abamuzi, asa mbere n'uciye bugufi, ariko yamashira imbere inzira yo kuganira mu gutorera inyishu ibibazo. Murazi noneho ko n'isanganya ryamuhitanye yaravuye mu biganiro byo gufasha akarere gutorera inyishu zirama ibibazo by'amahoro, yaravuye mu biganiro. Ivyo rero turiko turavuga n'ivyabaye mu gihe c'abo ba Perezida Cyprien n'ababakumira bari ku butegetsi. Ivyabaye nivyo bibwirijwe kuza biratwigisha kugira ngo turabe ntidusange natwe twabiguyemwo tutabizi, kuko harabibaza ko isi itangurana nabo, bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo, kandi barabonye ko ayo mayira adashika, kuko bibaza ko isi itanguranye nabo. Nk'ubu none tuze turibaza, twubahwe turibaza utubazo tubiri cyangwa nka dutatu muri iki gihugu cacu aho duteye c'Uburundi. Ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka, ko ako gatima kariko karatwinjirana boba barira busema. Ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose, kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera nkumbure abashobora kuvyivangamwo. Ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri.
mbega kumengo muri iki gihugu cacu hasigaye hari abantu amashirahamwe imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira ico ikebuye ku mugaragaro, ikebuye kw'intwaro. Bisigura iki ku vy'uburongozi bwiza? nyabuna ibi bintu vyabaye muri kahise kandi dutera ivyatsi, nibize biradufasha kuza turikubita gashi, ntitwame dukora ibyo abandi bakoze kandi tubona aho vyagiye birashikana iki gihugu cacu.